Bakunzi b'Amagi Burundi turabaramukije tubana mwiriwe banaho muherereye. Rero aha tukaba twagendeye ku mutumba wa Murama muri zone Tura, ntara ya Buhumuza ndetse komine ya Butihinda zagutse. Rero aha nkuko mubibona tukaba turi ku mutumba wa Murama, ariko uravye imbere urabona ku mutumba wo mu Ruzo, umutumba wa Rukusha, urabiye iminara iri imbere urabibona. Rero aha tukaba ari ku mutumba kandi ukora kuri Kagera, aho ushobora kuraba hakurya ukabona mu gihugu c'u Rwanda. Rero urabona aka n'Akagera gatandukanye igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda. Rero aha mukamubona yuko tugiye gutembera, aho twashoboye kubona ibiti vy'imikaratusi, ibiti ubona yuko ari ibiti binini nubwo bitari biri mu gace kamwe kegeranye, ariko hagenda ubibona aho biba bigoye canke utokira kubibona hariho hose, aho ushobora kubona igiti kingana uko c'umukaratusi. Rero ivyo biti bikaba biboneka ko ari binini kandi ko bishobora kuba vyovanwamwo imbaho. Rero igiti c'umukaratusi kikaba kivamwo imbaho canke imadiriye ndetse n'ibindi bikorwa bikomeye aho twovuga, kuko iki giti cose ukibona kiba kingana uko ntigiheza kivamwo imbaho gusa canke imadiriye, ibisigarira birya bivako impera mbere yuko babaza imbabari barazubakisha impangu z'ingurube, ndetse ibikorwa vyinshi bitandukanye canke bakabicana, amababi avako, impuzu zivako, vyose urumva yuko bitabura akandi kazi bikora. Rero ntibiba vyoroshe kubona ibiti bingana uku, ibiti bishobora kuvamwo imbaho n'imadiriye. Harya igiti c'umukaratusi gisanzwe ari igiti kivamwo imadiriye zikomeye kandi ziramba. Rero murumva yuko ari ibintu vyiza, ari ibintu vyo gushima kuba hakiriho abantu usanga bafise ibiti bingana uko, aho n'itegeko rya leta rivuga yuko umuntu atemye igiti yoba yateye nka 10. Rero urumva yuko n'uyu urabona aba yarabibizi, aho bafise ibiti bingana uko. Narirya ubona ibiti bisa n'ibiriko birahera, kandi ibiti biri mu bintu bifitiye akamaro ibidukikije ndetse natwe abantu turimwo. Rero urumva yuko ari ivyo gushima no gukenguruka kubona umuntu aba afise ibiti bingana uko. Dutera intege tuvuga tuti umuntu wese agira igiti atera kugira dukingire isi yacu, tubashe kugera kw'iterambere rirama, aho uravye mu misozi bisa nkaho ibiti bisa nimwo birahona bimwe, ariko bwa n'imikaratusi ubu ibitara ni bike, ndetse n'ibindi vyose iyo uravye urabona yuko biri mu nzira zo kuzimangana, ariko ababifite ntibabura. Rero tubatera intege kandi dukomeza no kubwira abandi bose kwijukira gutera igiti, kuko igiti gikoreshwa muri vyinshi, kigafasha muri vyinshi mu buzima bwa muntu. Rero urumva yuko ari ivyo gushima no gukenguruka kubona umuntu aba agifise ibiti, nubwo biba atari vyinshi mugabo akaba abifise, kuko ibiti biri mu bizana imvura, ibiti biri mu bituma isi igira akanovera, kuko amababi yavyo niyo agaruka akaba imfungurwa ku bindi biti bito bito canke biterwa. Nubwo imiti y'imikaratusi kenshi itabana n'ibindi biterwa, ariko naco urumva ko ari igiti gifise akamaro kanini cane mu bikorwa vya muntu, mu bikorwa vya misi yose, aho tuvyubakisha mu mazu n'ibindi bitandukanye ibikoresho bivamwo. Rero tukaba turangije tubashimira, mukomeze kubana natwe. Ciao.